Tubahaye ikaze amakuru kuri uyu umugoroba ni amakuru agezweko agiye gushimikira ku ngingo nkuru nkuru zitandukanye harimo iyi ngingo zivuga mu gisata c'umutekano w'igihugu cacu c'Uburundi. Ibintu birabandanya gukomera no ngaha mu bihugu vy'akarere, ugucuranwa no kutumvikana hagati y'igihugu cacu c'Uburundi n'ibindi bihugu bibanyi, ibihugu bituranye harimwo u Rwanda, Kongo naho tuvuga ko turiko turayifasha, ariko biraboneka ko igihugu c'Uburundi kitabanye neza nabo mu buraruko, mbere kandi biraboneka ko n'igihugu twahora twizigiye cane co mu buseruko arico Tanzania naho bikaboneka ko ibintu bitifashe neza. Abanyagihugu bariko baraja muri ico gihugu bariko barahura n'ihohoterwa rikomeye cane, ikubagurwa, vyinshi turaza kubabwira. Urwikekwe ni rwose ku basirikari b'u Burundi, biravugwa ko rero batekewe n'icoba ko umwanya ku mwanya bashobora kuja mu ntambara, ingwano zishobora kwaduka kandi ko bashobora kugabwa ko ibitero bikomakomeye cane, bakabona ko mu gihe boramuka bagabwe ko ivyo bitero biboneka ko kuzogwana urwo rugamba batazohava barutsinda nk'uko amakuru ariko aragenda adushikira abisigura, navyo muraza kuvyumviriza muri aya makuru. Abasoda boba bariko baratangaza iki? Barabivuga kwiki ibiriko birabashikira? Nayo kandi turababwira ko ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi igihangange Generale Alain Guillaume Bunyoni agwaye aremvye, kandi bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD aribwo bwamushize mwibuye, bwamuboshe butipfuza ko yo rivamwo, kandi hakaboneka umugambi uriko urategurwa. Uwo mugambi akaba atawundi nuwo kugandagura Generale Alain Guillaume Bunyoni. Abiwe abaryango bamwegereye ba hafi bakaba bariko bararira ayo kwarika, bariko baratabaza batabariza uwabo basaba ko atokwicwa. Nyabune ko imiryango mpuzamakungu n'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe ivy'agateka kazina muntu agomba avugire atabarize Generale Alain Guillaume Bunyoni ari mwibohero muri kino gihe, bikaboneka ko umwanya ku mwanya ashobora kugandagurwa. Nayo kandi turaza kubabwira ko mu hanze y'igihugu cacu c'Uburundi turasimbukira mu gihugu ca Uganda, mu karere aho bivugwa amatora yaraye abaye. Abantu barenga 300 barahejeje gutabwa muri yompi inyuma yaho hatangajwe ivy'amatora, ivyavuye mu matora vy'imfata kibanza, aho Yoweri Kaguta Museveni asanzwe atwaye ico gihugu co mu buraruko, ubu kuri kino gihe niwe ariko araza imbere y'abandi bakandida, aho yarahanganye cane bikomeye n'uyu Robert Kyagulanyi azwi kw'izina rya Bobi Wine, yahoze ari umuhanzi w'indirimbo yacuraranze nyinshi nyine ngaha mu karere arazwi. Uyu rero navyo tukaza kubibashikiriza. Nayo muri Kongo intambara irabandanya kuba ndanse, irabandanya gukomera, urusaku rw'amasase, inkoho ziremereye, ibikoho vya muzinga nivyo biriko birasirana ijya nino hakurya y'urubibe rw'igihugu cacu c'Uburundi, hakurya y'umupaka. Naho turaza kubibabwira, ntuze uje kure rero. Ido nido ni mukanya isase, sangwe kaze. Ndasubire ndabaramutse, ndabahe n'ikaze. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gisata c'umutekano. Ibintu birabandanya gukomera, ibiziga bibiri vy'abagabo nivyo vyatowe hafi n'uruzi Rusizi, aho rero hikekwa ko bo bari abanyagihugu canke abarundi boba bari bajabutse muri Kongo bagaca banigwa, bicwa banizwe, ibiziga vyabo bigatabwa ngaho hafi n'uruzi Rusizi. Vyatowe n'abanyagihugu bari bariko barabagara mu mirima y'umuceri ngaho muri
mu ntara ya Bujumbura ni muri komine ya Cibitoke. Ibintu birabandanya gukomera, ni nyuma yaho kandi hari umugabo yari aherutse kwicwa arashwe urufaya rw'amasase menshi, aho atanu yamufashe mu mugongo n'ayandi abiri akamufata mu mbavu, bikozwe n'abasirikari bariko barakizura ngaho muri ako gace ko mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Cibitoke nyene. Kuri ubu ngubu rero ivyo bindi biziga bibiri vyatowe navyo bikaba biboneka ko umutekano ubandanya guhungabana. Nayo kandi twababwiye ko umutekano ubandanya nyine guhungabana, abasoda b'u Burundi baratekewe n'icoba gikomakomeye cane, aho abo basoda batangaza ko bafise icoba c'uko hoba hagiye kwaduka ingwano zikomeye cane gusumba izahahora. Narirya abasoda b'u Burundi bagorewe muri Kongo, bakagorwa amagorwa atavugwa atagira izina nk'uko vyaciye bigenda bishikirizwa, nyamara abategetsi baciye babarungika muri izo ngwano biyicariye ataco babikorako canke babivuzeko, kugira ngo abo banyagihugu, abo basoda b'u Burundi bariko bararungikwa muri izo ngwano, biboneka ko izo ngwano zidafise insiguro ku Burundi, kandi ko ata mvo zo kurungikayo abasoda b'u Burundi, mu gihe abarundi barahiriye kurinda no kugwanira igihugu cabo, ntibumviriza ukungene barungikwa kugwanira igihugu ca Kongo, nyamara ngo abakongomani bo bakanka kugwana kandi ari igihugu cabo, bakagita bakiruka, abasoda b'u Burundi bakagwana bonyene atawubafasha. Nyamara ngo biraboneka ko hagiye kuba ingwano zikomeye cane, ni mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi hinjiye ibimodoka vy'intambara vya Sandiaf, igisirikari c'igihugu ca South Africa biciye muri Tanzania, kandi bikaboneka ko Tanzania nayo yarungitse abasoda ngaha muri Kongo baciye mu gihugu cacu c'u Burundi. Biraboneka ko ivyo bintu rero vyose biriko biraca mu Burundi bijanwa muri Kongo, kandi ko bizohava biteza ingorane zikomakomeye cane, ingorane zizohava zishikira kino gihugu cacu c'u Burundi, nuko abo bagwanyi ni mu gihe bo baramuka basubije inyuma abo basoda nk'uko vyabagendekeye ubwo baja mu kugwana nyine igoma, bigahera batsinzwe uruhenu, bakiruka bagahunga bagasubira mu gihugu cabo bamanitse amaboko. Biraboneka ko mu gihe noneho boba basubiye kugaruka, izo nyeshamba zizobagwanya zivuye inyuma, kandi ko zitazoborohera, n'igihugu kizobaha inzira naco bazogikubita bagakubitanwa nk'uko biboneka nyine. Ico gihugu atakindi ni igihugu cacu c'u Burundi, nico kiriko kirabaha inzira kugira ngo bajabuke baja ngaho muri Kongo. Twarababwiye ibigwanisho bikomeye, naho bamwe bavuze ngo ni ibigwanisho vya Tanzania, ariko ni ibigwanisho vya SANDF vyahora biribitse muri Tanzania, ubwo babivanye muri Goma vyaraciye mu Rwanda, bavuga ko nyene babijanye iwabo, barabijanye babishikana muri Tanzania, ariko ku makuru dufise ngo nuko vyoba bitarigeze biva ngaho muri Tanzania, vyahagumye. Kuri ubu ngubu rero nivyo biriko biragaruka. Haribazwa ingwano igiye kuba, ikaboneka ko ari ingwano izoba iteye ubwoba. Abasoda b'u Burundi bakaba babona ko rero bagiye kurungikwa muri izo ngwano, kuko aribo bazoja kuzigwana, kuko bavuga ko abategetsi batifuza kubona izo nyeshamba ziri ngaho mu marembo ya Bujumbura, ko umwanya ku mwanya izo nyeshamba canke abo bagwanyi kubabona ngaho mu marembo ya Bujumbura bizohava bikwegera igihugu c'u Burundi ku bijanye n'umutekano, ngo bizoha abagwanyi ba Red Tabara kubona aho bitegurira gutera igihugu cacu c'u Burundi atawabakomakoma. Nyamara se aho bari muri Kongo ubundi ho ninde bakomakoma? Ko bari muri ayo mashamba n'ubundi gutegura urugamba, ko vyose bishoboka, ninde bakomakoma? Ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko biragenda bishika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka tuje ku nkuru ivuga ukungene ngaho kwa General Adenguiyome Bunyoni batekewe n'ico bagikomakomeye cane.
abaryango biwe bahejeje kuronka amakuru y'ukungene Bunyoni yoba yari yatezwe umutego ukomeye cane wo kugira ngo agandagurwe, ariko General Alain Guillaume akawusimba. Uko kusimba nuko yajanwe mu bitaro vya Kira Hospital ngaho i Bujumbura. Ni ibitaro vyigenga naho leta nayo bivuga ko ifitemo imitahe, ariko birigenga. Yarajanwe kuvugwayo ngo vyari vyuzuye abasoda, abambaye impuzu z'igisoda, abambaye impuzu z'igipolisi n'abandi bambaye impuzu z'igisivile, ariko bakenyereye canke bambariye ku nkoho zimwe ntoya zigendanwa zo mu bwoko bwa revolve canke pistoli, nizo bari bambaye. Vyarashoboka ko rero Bunyoni yagomba gutoroka, ariko ngo uwo yari kugereko wese yagomba kumurasa. Yari yahawe tegeko, vyari amabwirizwa yari atanzwe yavuye ibukuru. Bunyoni rero ntabwo yigeze agerageza kuba yatoroka, ari navyo vyatumye babura uko bamurasa. Ntiyigeze ava muri ico cumba ciwe yarimwo, yaciye asubira gusubizwa i Gitega avanwa i Bujumbura. Biboneka ko nanone wari umutego yari yagiye ategwa kugira ngo muri uko kumujana kose kumugarura, niyo hava yiyumvira gutoroka bazace bamurasa bavuge ko yari atorotse nyine, ariko vyarangiye vyanse, nawe ntiyagerageza gutoroka, yarasubijwe i Gitega. Kuri ubu ngubu niho agwariye. Ngo kubona rero uwo mugambi wo kumugandagura bamurashe bamwagiriza ko yari atorotse wanse, hari umugambi mubisha wo kumugandagura bamunize, bakazomunigisha umusego. Uko kumuniga bakamunigira mu cumba agwariyemwo, na cane ko arinzwe n'abapolisi ba Varisito Ndayishimiye canke bakorera uwabatumye nyine kugira ngo bamucunge atazohava atoroka. Ni ingorane zikomeye cane, abiwe bariko baratabaza abajejwe agateka kazina muntu ko Bunyoni yogerwako, kandi ko abazohirahira kumugandagura bazobibazwa, ko Bunyoni naho agwaye aremvye ariko atari uwo gupfa. Ikibazo afise nuko atavuga, ikindi kibazo afise nuko atumva. Nabijya vyo kuvuga ngo amagara yo mu mutwe wiwe nayo ntifashe neza, navyo bimwe bimwe ngo biragenda vyoroha, nta kinja kwinyegeza musi y'igitanda. Ivyo vyose bikaboneka ko rero ngo uwuzoganagura Bunyoni azoba yatumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, umugambwe utwaye, kandi ubwo butegetsi bukaba burongowe na Varisito Ndayishimiye. Niwe wabafitaniye ico bapfa, ico batata batariko barahurizako. Ibintu bibandanya gukomera cane muri buno butegetsi bw'Igitega, kuko nabwo buratekewe n'ico bako umwanya ku mwanya bashobora kubakura bakabirukana bakabavana muri ico kibanza barimwo gushika mangaya. Nayo tuvuye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka dusimbire ngaho mu gihugu ca Uganda, ni mu karere mw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC canke East Africa mu congereza. Habaye amatora. Ayo matora bikaba vyari vyitezwe ko umuntu ashobora kuza kuyatsinda ari Dr. Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ngo naho umukuru w'igihugu ca Uganda muri kino gihe atwaye, yarasanzwe atwaye, ari we Yoweri Kaguta Museveni, ngo vyaraboneka ko yahabwa amahigwe makeyi yo kuba ari we yokegukana canke yosubira kwegukana ikibanza c'umukuru w'igihugu. Kuri kino gihe rero hatangajwe ivy'imfatakibanza vyavuye muri ayo matora. Bamwe ngo bavuze ko uyu nyine abo batangaje ivyo ishamwe rijejwe amatora canke umugwi ujejwe amatora, reka bariko tuvuga mu gihugu ca Uganda, watangaje ko Yoweri Kaguta Museveni ari we yaje imbere, ari we ariko araza imbere n'amanota 61, nayo kandi bakaba bavuga ko uyundi ariko aramukurikira
ari Dr Robert Kyagulanyi Bobi Wine, umuhanzi azwi cyane mu bakomeye cyane muri kano karere. Rero bamwe bakaba bayiyamirije, batanguye kwiyamiriza ayo matora, bavuga ko yabayemwo ubusuma mu guharura amajwi, nyamara ngo uyu mugwi ujejwe amatora ukaba ari wo baba barabigizemwo uruhara nyine mu gutangaza ibyavuye mu matora vy'ifatakibanza bitari vyo. Abashigikiye Bobi Wine barenga 300 bahejeje gutabwa muri yompi, bapfunzwe nk'uko biriko biragenda bidushikira. Amakuru avyemeza aravuga ko rero ababigerageje kubikora atabandi ari abategetsi b'igihugu ca Uganda basanzwe batwaye n'abashigikiye Yoweri Kaguta Museveni. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, wafyonda sabone hama ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.